dusabe umukozi w'Imana yahashitse ngaha Vianney karibu kandi ace asengera umukozi w'Imana tubandanye igikorwa tubwira ijambo mwe mwavuze nk'abavugishijwe kuko mwavuze iby'urukundo kandi akaba ariyo teme umupasitori wacu ariko yego karibu umukozi w'Imana Vianney. Murakoze dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Mana turagushimiye ubuntu watugiriye kuba turiho ni kubwawe, kuba tugihema dufungura tukambara ni kubwawe, turabigushimiye. None rero mwami turakoranye kugira ngo tugaburirwe nawe, none kaze ubane natwe. Imbere ya byose ubanza utugirire imbabazi, amaraso ya Yesu Kristo adutwikire, atweze atwoze icaha n'akaha, kugira ngo bikunde mwami presence yawe ibe hagati muri twebwe, uzoba ukoze nyakubahwa. Urakoze data, turasengeye umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye mwami ijambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu, kuba ryumva rigira aho ridukuye naho ridushikanye, uzoba ukoze bwirukiro bw'amahanga. Urakoze Mana, uwaje wese mwami aze gutaha yungutse, aze gutaha ico yaronse, uzoba ukoze data wa twese. Urakoze umukozi turamuteruye, tumuteruye mu biganza by'uhoraho. Uhoraho abumwironge nawe wivugire, uzoba ukoze nyakubahwa. Urakoze ico twanse nugusangira n'impwemu mbi, turanse mwami ico dutera, ariko twubahirize kugira ngo tugaburirwe mu mutekano. Urakoze bwirukiro kuvyumvise kandi kugiye kutugirira neza, dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Murakoze, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire kuko umukozi w'Imana yabivuze muri ndwi nabarumukiye, tumaze iminsi mwandika musoma ubushobozi bw'urukundo rw'Imana ingene rukora mu bantu. Ibyo mwarabyize murabifise, muzobisoma, utafise umwana azobisoma. Mugabo nkuko dimanche passé twize ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Iki nico gice kigira kabiri turiko turiga. Ico ni ikintu gihambaye cyane gose, ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Kwa Mungu weze twaravuze yuko abantu benshi n'abakozi b'Imana n'abaririmbyi n'abasenga bagira bati Satani yasaze yagize turatsinzwe ibiki n'ibiki, bakagwa mu busambanyi, bakagwa mu beshi, bakagwa mu byaha, kandi ibyaha bizana ibyago, hanyuma bagaca bagwa, Satani akaba batwaye. Ubu rero turiko twiga ubushobozi n'ubwenge bwo kurwanya Satani. Ubushobozi bwo kurwanya Satani nibwo tugomba kwiga. Nkabasaba yuko uwo bafise agakaramu n'agapapuro, bishobotse agakarne, akavyandika, akazovyigisha, akazovyibutsa. Iki nico ciza cyo kuja mu ishuri, nico ciza cyo kwiga gusoma no kwandika. Ico ni ikintu gihambaye. Hanyuma jewe ndakunda, iyo ndiko ndavuga ubutumwa, ndakunda kugira ijambo ry'umutwe. Ijambo ry'umutwe kuko nico umuntu azarogera akayibutsa, hamwe bakubaza bati wize iki, ntuvuga amaverse biblique gusa, ukavuga theme, ijambo ry'umutwe, hanyuma ugaca uvuga kuko hanyuma ugaca uvuga iryo jambo ry'umutwe. Nk'ubu turiko twiga ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani byonyene, ico nico twiga. Ubushobozi, strategie na comportement, ingene tutegereza kurwanya Satani, kuko turabagwanya. Mu Gifaransa bavuga nous sommes des combattants spirituels. Turabagwanya. Nasaba pastori HilaireNininahazwe adusomere Abanyefeso igice ca 6:12. Abanyefeso
igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kabiri avuga aya majambo ngo kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru ku bw'ivyo Imana iguzagire cyane oyageze aho nyene abo tunigana saba inyama n'amaraso ni mpwemu mbi. Ico ni ikintu gihambaye cyane, Bibiliya ndayikunda cyane, yanditse neza cyane, akantu kose na virgili yafise ikivuga, kuko utazi abo mugwana dutsinda ingwano, utazi abo muriko muranigana baribo ntushobora gutsinda ingwano. Uriko uragwana na Yakobo ukagwenda kurwana na Petero ntushobora gutsinda. Ubu rero utazi ko abo mugwana ari impwemu mbi, ari impwemu esprit, ukaza kurwana mu by'umubiri uratsindwa maka kabisa cyane gose. Nico gituma dutegereza kwiga neza buhoro buhoro ukavyiga, kuko nk'uko nabibabwiye ibintu byose ni spirituel. Icica abantu, ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Twishwe no kumenya ibyo tugwana ibyo ari byo, abo tugwana baribo. Umaze kumenya abanyamerika narababwiye ko bafise bashira amahera menshi kumenya ingwano ingene igwanwa, abayigwana baribo, ivyo bafise n'ibindi n'ibindi. Natwe niko dutegerezwa kumenya. Dutegerezwa kumenya tugwana n'abande, dutegerezwa kurwanisha iki, dutegerezwa gukora iki, dutegerezwa kwifata gute. Ubu rero hariho ikintu muhora abantu benshi bihenda, bagira ngo iyo haje ibitero vya Satani cyangwa ibitero by'abadayimoni, Satani baye nk'uko babivuga yasaze, abantu ikintu baca bavuga bacagira senga 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 sengera sengera sengera. Gusenga nivyo, mugabo hari ikintu primordial, ikintu ca mbere umuntu uwo ari we wese, umuntu w'Imana, umukristo w'Imana ategerezwa kwibandako. Nico dutangura tugomba kwiga. Narababwiye ko turiko turaforma abaformateur muriko muri kugira ngo ubwa mbere, kugira ngo tuze tubohora abandi, tubohora iki gihugu Imana yatuzanyemwo, tubohorane na twebwe nyene. Mugabo mbere yuko tubohora abandi tubanza kwibohora twebwe nyene. Ico tugwana rero ni impwemu mbi. Ingwano rero tugwana iroroshe cyane gose kandi iragoye cyane gose, iroroshe cyane gose kandi iragoye cyane gose. Yoroshe gute? Yoroshe kubera iki? Yoroshe kubera yuko muri Yohani igice ca mbere, Yohani wa mbere igice ca gatatu umurongo w'umunani, Pasiteri HilaireNininahazwe dusomera tubwire igituma yoroshe. Yohani wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18, umurongo w'umunani, umurongo w'umunani avuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ukuri. Oya nagiye atariho. Yohani wa mbere muntunge Yohani wa mbere igice ca 18 avuga, Yohani wa mbere igice ca gatatu umurongo wa 10 umurongo w'umunani, igice ca gatatu, okay, umurongo wa 18 avuga aya majambo ngo umwizeye ntazotsindwa n'uruba. Yohani wa mbere igice ca gatatu umurongo w'umunani, Yohani wa mbere igice ca gatatu umurongo w'umunani, nasomye 18, umurongo w'umunani, umuyaga uhuhuta aho ugomba nawe
Yohani wa mbere igice cya gatatu igice cya gatatu umurongo w'umunani. Yohani wa mbere igice cya gatatu umurongo w'umunani avuga ayo majambo, avuga ngo ukora ibyaha ni uwa wa mugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Imana iguhezagire cyane. Aha rero niho byugariye. Iki nico tugomba kwiga. Ukora ibyaha ni wowe wamugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Icyo tugomba kwiga rero, ukora ibyaha ni wowe wamugwanizi, ni wowe wamugwanizi. Umuntu akora icyaha atanya icyaha. Icyo nico dutegereza kwiga uno munsi. Hanyuma Yesu Kristo yaje, igituma nababwiye ko iyo ngwano yoroshe, yaje kurwanya Satani kandi yaramutsinze. Ko yamutsinze rero turwana ingwano yoroshe, turwana ingwano yoroshe. Nico gituma rero bitworoheye mugabo rero naho yoroshe, Satani araroshe, kuko uhebye icyaha ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, uratsinda iyo ngwano. Hakaba rero aho nababwiye ko yoroshe cyane, upfa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamwizera ijana ku ijana, ukamukurikira. Gute? Dusome muri Yeremiya cya mbere umurongo wa 19. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 19. Igice cya mbere umurongo wa 19 havuga ngo bazokurwanya ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo ngurokore, ni jewe uhoraho mbivuze. Naho Amen. Bazokurwanya ariko ntibazokunesha. Bazokurwanya ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe. Rero benshi aho niho bihendera, kuko si uwo ari we wese. Ibyo Imana yabibwiye Yeremiya. Yeremiya kubera yari umugororotsi. Benshi bagira rero bati azongwanya, niko yavuze ngo ntibazonsinda naho bazongwanya. Banze ubu umugororotsi, banze we nka Yeremiya. Aho niho bigoreye. Banze we nka Yeremiya. Yeremiya yari umugororotsi, yari umukozi w'Imana. Nawe umukozi w'Imana utinya icaha, ucuhunga icaha, ukibonye wiruke. Ubwo nibwo buryo bwo kurwanya Satani bwa mbere. Effectivement, nko mu minsi iza naho nyene kwa Mungu Imana ibishatse, tuzobana iyo programme. Kuko ni programme ndende kurwanya plan satanique. Nababwiye ko nous sommes des combattants spirituels. Abakombatant, abagwanyi bariga stratégie, bariga uburyo bwo kurwana. Si ugupfa kugira iki. Ikimbabaza ni kimwe, kandi kirambabaza cyane, kuko turabona ibyo Satani ariko arakora. Abafarumasi bakina ibiki bamwe bagenda gusa, abandi bagira iki, abandi bagira homosexuality, abandi bahindura amazina, tukaza turabirungikana kuri ma WhatsApp, tukaza turabigira iki, bageze aho abakozi iki. Mugo natwe ntitwiga ama strategy, ntitwiga ibyo dukore gute, tugira iki, tugwane gute, twifate gute, dufate comportement, dufate ama strategy. Kuko Yesu yaradutsindanishije, yaradufashije ngo yaritugwaniye. None twebwe ni kuki tudafa, nufisike guheba icyaha, nufisike kwizera, nufisike gukurikira Yesu, tuba dutsinze. Mugabe ivyo byose ifa ko tubimenya, kuko Yesu Kristo yaraduhaye ijambo ry'Imana, yaraduhaye Bibiliya, ariko ntituyisoma.
Satani atangura kutugwanirizaho nyine rega nuko atangura kutubuza amaze kukubuza gusoma Bibiliya ibyo Yesu yakwandikiye ngene utegeza kwigira uzoreka gutsindwa gute uzoreka guhuhutishwa n'imiyaga ihuhuta gute soma Bibiliya genda hari abafata Bibiliya dimanche niyo abitwa ko bahezagiwe bayikura mu kabati bagahuha bagaca babandanya batayisoma ni ikigwanisho gikomeye gose utegeza kuyimenya ubu rero ubwo rero nibwo buryo nababwiye ko yoroshe kandi itoroshe uba nk'umukozi w'Imana urwanya Satani rwose uvugira Imana uvugire Yesu Kristo umubiri wawe ube temple du Saint-Esprit ube ingoro ya mpwemu yera kuba ingoro ya mpwemu yera ni kuba ingoro ya Yesu abi yawe umenye ko ukuguru kwawe amaboko yawe umutwe wawe biri wawe udategerezwa kugendesha uko ushatse ingoro y'Imana aho rero tuzoca dukora neza cyane iki gihugu tugisengere Imana yumva amasengesho yacu Imana yumva ivyo turiko turakora hanyuma rero Satani tuzoyitsinda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abazokugwanya abadayimoni na Satani bazogerageza kukugwanya ariko ntibazogutsinda kuki kuko ndi kumwe nawe ivyo sije ndabivuze ni Yesu Kristo abivuze tugende rero ikigira kabiri ingene dutegerezwa rero tugira ama plan uburyo ngene dutegereza kurwanya Satani kugira ngo tubimenyere kubera iki dusomere pasiteri igice imigani igice cya 4:25 imigani 4:23 imigani 4:23 havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cose kuko ari ubugingo bududubiriza Imana iguheze ijambo ry'Imana ryiza cyane ugomba kubaho neza ugomba kugenda muri rugamba turiko turavuga turiko turakora ugomba kurinda umuryango wawe ugomba kwirinda nawe wenyine ugomba kurinda umugabo wawe umukenyezi wawe abana bawe ubuzima bwawe rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikintu cose kubera kuko ari ubugingo bududubiriza ubugingo bududubiriza aho mu mutima wawe urinde gusumba ikintu icyo ari cyo cose umubiri wawe ubambe umutima wawe urinde igituma dutegerezwa kurwanya icaha imbere ya byose kugira ngo dushobore kurwanya Satani ni kubera iki kubera iki muri Bibiliya akarero twofata n'akana akarero twofata muri Bibiliya kugira ngo tubibone neza tugasoma muri Yosuwa igice c'indwi umurongo wa mbere gushika kuri 15 genda bisome kuko nari nabisubiyemo n'ikisoma kitari kigufi Yosuwa igice c'indwi umurongo wa mbere gushika kuri 15 yasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ariko abisirayeli bacumura mu byagizwe inyegu y'uhoraho akani mwene karami wa zabudi wa zerahi wo mu muryango wa Yuda niwe yasotoye ku byagizwe inyegu maze uburake bw'uhoraho buziriringira abisirayeli Yosuwa atuma abantu bava i Yeriko ngo baje Hayi hari hafi y'Ibetaveni ku ruhande rw'Ibeteri rw'iburasirazuba arababarira ati nimuduge muje gutata ico gihugu nuko abantu baraduga baja gutata Hayi bagaruka aho Yosuwa ari baramubwira bataba abantu bose ntibarinde badugayo nihagende nk'ibihumbi 2 gusa canke 3 baba ari bo bahatera
ntiwirirwe ugorera abantu bose ubusa ngo badugeyo kuko abaho ari bakeyi. Umurongo wa 4, nuko mu bantu havamwo nk'ibihumbi 3 badugayo, ariko abantu bihayi barabirukana rwose. Abihayi babicamwo abantu nka 36, barabakinagiza babahanuye ku irembo ry'igisagara, babashitsa Ishebarimu, bagenda barabicira ku mumanuko, maze imitima y'abantu ishongera mu nda zabo icika nk'amazi. Umurongo wa 6, Yosuwa nawe yitandamurira ku impuzu ziwe, yitembagaza imbere y'isanduku ry'Uhoraho. Ashitsa ku mugoroba, bona abakuru b'Abisirayeli bisubira kw'inkungugu ku mitwe. Yosuwa aravuga ati, yo ewe Mwami Uhoraho, niki catumye ujabutsa abantu Yorodani kugira ngo tugabure mu maboko y'Abamoni ngo batugeseze? Erega iyo tuba twapfuye tuguma hakurya ya Yorodani, none ga Mwami, ndacavuga iki ko Abisirayeli babinjiza ibitugu imbere y'abansi babo? Kuko Abanyakanani n'abari mu gihugu bose bazovyumva, baze batuzingazinge, bazimirize izina ryacu mw'isi. None izina ryawe rikomeye uzorigwanira ngo iki? Maze Uhoraho abarira Yosuwa ati, va hasi. Niki gitumye witembagaza hasi? Erega Abisirayeli bacumuye kuko baciye mu isezerano ryanje nari nabageze kwitondera, bagasotora ku vyagizwe inyegu yanje, bakavyiba, bagatako bakabirenzako, mbere bakabisukiranya n'ibintu vyabo. Ico nico gitumye Abanyisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo, bakabinjiza ibitugu imbere yabo, kuko bahindutse ibivume. Mbere sinzokongera kubana namwe shiti, mukuye ivyagezwe inyegu yagize muri mwe, inyegu yanje muri mwebwe. Umurongo wa 13, va hasi ubwira abantu biyeze, utu munsi w'ejo uzushike mwiyejeje, uti niwe nyene abivuze, Uhoraho Imana y'Abisirayeli, ngo yemwe Bisirayeli, muri mwebwe hari ivyagezwe inyegu yiwe, uti ntimugishobora guhagarara imbere y'abansi banyu gushitsa mubikuye muri mwebwe. Umurongo wa 14, nuko mu gitondo muze mukorane umuryango umwe ukwawo, maze umuryango nzokwerekana jewe Uhoraho uzukorane inzu imwe imwe ukwayo, maze inzu nzokwerekana jewe Uhoraho izikorane nyen'irembo umwe ukwiwe, maze urugo nzokwerekana jewe Uhoraho aze bakorane umugabo umwe ukwiwe, maze ufatanywe ivyagizwe inyegu yanje azoturiranwa n'ivyiwe vyose, kuko yishe isezerano ryanje jewe Uhoraho, agakora ibizira mu Bisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muranyumva? Yego. Amen, amen, turakumva neza pastor. Imana yari yarasezeranyije Abanyisirayeli ko izogendana nabo, izobajabukana ikiyaga gitukura, ikabajabukana Yorodani, bakagumana hose umwanya wose, kugiye kubafasha kugwana, kwizobashikana mu gihugu c'isezerano, uko natwebwe yatwemereye ko izodushikana mu gihugu c'isezerano, igihugu co mw'ijuru. Iti nzogendana namwe, nzogumana namwe, niko ijambo ry'Imana rivuze.
iti mugabo nimwagumana nanje nimwanta nzobata. Abanyisirayeli nabo baragiye kurwana, bagenda kurwana ihayi. Hanyuma Imana igira iti nzogendana namwe, baca baragenda. Bagiye mugabo bagenda baracumuye, barafise ibyaha mu mutima. Hanyuma mbere barasuzugura nabo bantu bati ndungika abantu 2000 3000 gusa, abantu 2000 kuko n'abantu bakeyi. Baca barungika bakeyi effectivement. Hanyuma amaze kubarungika bakeyi, abo bantu naho abasoda 2000 murumva se bakeca 3000. Ariko muri abo 3000 baje barabica, baza barabakubita, baraza barabamara, bazi bikiriki, baza bararira. Hanyuma rero Yosuwa nawe yitana muri kwibuza ati mbega manu ngize iki ko abantu bahonye? Imana iti mwahonye gute? Mwahonye gute? Ari mwebwe byavuyeko. Genda mwiyeze, genda mwihane. Natwe ngaha muri isi niko bimeze. Turagira ibintu by'indwara, turagira ibitero, turagira ibikini bihimwa Satani, ibikini musenge. Abantu bo nigenda musenge, nimupfukame, nimwisonzeshe, nimugiriki. Icambere twategereza kugira nk'uko Imana yabibwiye abo banyisirayeli, iti genda mwiyeze, mwihane ibyaha. Imbere yuko dusenga uneje ukabona ikintu cyose kikugoye, banza wihane, wature, usaba Imana ikigongwe. Hanyuma iyindi etape nayo tuzoyivugana ngene tuzocuragira. Mugabo ikintu cambere nimero 1 ni ukwihana icyaha. Kwihana icyaha ugacunga umwanya wose imigabo n'imigambi ya Satani, kuko itangura kucaha, itangura kugutwara akayobekeye. Ubwa mbere gute? Ikubuza gusenga. Kuko gusenga ni ukuvuga iki? Gusenga gutuma uronka mpwemu yera, la plénitude du Saint-Esprit. Kuko Yesu Kristo yavuze ati ndaduze mu ijoro ariko sinzobasiga mwenyine, nzobarungikira mpwemu yera umwitsi, abimutse ibyo mukora ngene mugira. Kuko maze mpwemu yera amaze kumubura, hanyuma aca ako ugenda akayombekeye, ntubugisenga, ntubukisoma ijambo ry'Imana, ntuza mu gikorane duhura ngo duhure na bene data, ugenda buhoro ijambo ry'Imana. Akagira dimanche nk'umwanya wo guhura ngo kugira twuzuzanye, bagafata amaprograme, umuntu agakubwira programe rencontre ya naka, hagera amasengesho ya 20 ukumva agatiro, hakagera ajyama 20:15 ukaraba umupira, hakagira 20 gikiro ukagira niyo programe, gutyo gushika ugende. Iyo niyo strategy. Ni ukuvuga rero umaze kubura mpwemu yera n'icyaha kirinjira. Ico cyaha rero umaze, ni ukuvuga rero ubonye icyaha uce wiruka, ni umwansi adasanzwe. Ico nico kintu ca mbere dutegerezwa kugira twagavye umwanya wose. Ico nico kintu ca mbere dutegerezwa kugaba rwose, tugakura hasi, tukamenya yuko Satani ari bwo bwenge yakoresheje. Dusome Abaroma igice ca mbere umurongo wa 18 gushika 25. Soma pasi. Abaroma igice ca mbere. Abaroma igice ca mbere, reka tuhasome. Ndahashitse. Abaroma igice ca mbere, igice ca mbere umurongo wa 18, umurongo wa kangahe pastor? Umurongo wa kangahe gushika okay 25. Okay. Umutwe w'amajambo uvuga ngo kugabitanya kwabo mu isi. Uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru, ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose n'ukugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Kuko ivyo umuntu yomenya by'Imana byerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira
n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibigire ico bireguza. Kuko bamenye Imana ntibayubaha nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka, n'ivy'ibigenza amaguru ane, n'ivy'ibikwega inda hasi. Nico catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire ivy'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo. Kuko Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Uyu murongo nico catumye 25 nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo ica imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Umurongo tusubira ku murongo wa 21, kuko bamenye Imana ntibayubaha, kuko Imana ntibayishime, ariko baciye abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Aha niho vyugariye, kuko bitwa ko bamenye Imana. Aba bantu tuvuge b'iburaya, aba bantu bo mu bihugu biti vyo muri Amerika, bitwa ko bamenye Imana, ariko vyarahindutse. Nico gituma Imana yatuzanye ngaha, yakuzanye hano kugira ngo usengere kino gihugu. Imana n'imiburi igira ikigongo, ibone ko hariho amasengesho ari mu bihugu vy'iburaya uri kurasenga. Ejo sinzi abantu twariko turayaga, ndababwira nti mu vyo mbanza gusengera, ubwa mbere premièrement mbanza gusengera igihugu c'Ubudagi, hanyuma ngasengera igihugu c'Uburundi, hanyuma bacagira ngo unagira utangura igihugu c'Uburundi. Ntoya, igihugu c'Uburundi muriko muragisengera, bari mu Burundi muriko muragisengera. Je sinkoresha les sentiments et les émotions. Imana yanzanye ngaha mu gihugu c'Ubudagi. Ukuri objectif principal nuko abantu bazoja mu ijuru, nuko Yesu Kristo azoza kubatora, azotora abantu, umugeni wa Kristo azobatunganijwe neza. Twebwe ico turiko turakora ngaha ni ugutosora umugeni wa Kristo, kugira ngo Kristo niyaza gutora azosanga umugeni ari ready, yiteguye neza, kugira ngo azamukane nawe itegure, dutegure umugeni wa Kristo. Ivyo vy'amahera vyo gatunga nta probleme, ni inyongera. Hanyuma rero umurongo wa 22, biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Abantu benshi bigira aba intellectuel, biga abantu babasaba, biga bikini. Ivyo ntibibakange mu ijambo ry'Imana rivuga yuko mu minsi ya nyuma ubwenge buzogwira. Buguye ntibibakange, ntibibe impressione, niko bimeze. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi ya nyuma abanyabyaha babandanye bakora ibyaha, abagororotsi babandanye bagororoka. Namwe inshuti zanjye, tubandanye tugororoka, ntimube impressione, ntibabe influence abo bagenda gusa bagira ibi n'ibiki, biyambambika ko ibintu bagira ibi, ntibabe influence. Natwe rero strategy dutinye icaha n'igisa n'icaha, tugume mu Mana cane gose. Tubonye icaha twiruke duhunge. Umurongo wa 23, icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ibiguruka, n'ivyigenza amaguru ane, n'ivy'ibikwega inda hasi. Ni ukuvuga iki? Gusenga ibigirwamana ni kuvuga iki?
babonye ifaranga, babonye babonye ibintu b'ibikini by'amafaranga, ibintu bya ekonomi biduzwe bugesera baduka, nivyo bigirwamana. Babonye imigambwe yabo itsinzwe, nivyo bigirwamana. Babonye umuntu wabatsinzwe, nivyo bigirwamana. Babonye umuridere wabatsinzwe canke agira iki, niwe bahanze amaso, niwe bigirwamana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo aravumwe wizera umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu mukunde, umufashe, umusengere, mugabo ntumwizere, wizere Imana yawe gusa. Aho niho uzoba umukunda, niho uzoba umufasha. Kuko igihe watoranijwe, Imana yaguhamagaye uri umukozi w'Imana, ikabona uri kurizera umuntu, uri kuramwigego tuye umuntu niwazontunga, niwazomfasha ngaha. Ikintu ca mbere abanza kugira, amukuraho mu buryo amukura iruhande yawe, yemera ko Satani amwica, agira iki, aremera akamukuraho kugira ngo kuko Imana yacu, ijambo ry'Imana rivuga ni Imana ipfuwa. Donke rero mu majambo make, twizere Imana, dutinye icaha n'igisa n'icaha. Dusomere pastor kandi tugire turangize Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri umurongo wa 24 gushika 26. Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri umurongo wa 24 gushika 26. Havuga ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose, no kuba uburyo bwo kwigisha no kwihangana, no guhanurisha ubugwaneza, abamuhaririza ngo kumbure bishobotse Imana ibahe kwihana, ngo bamenye iby'ukuri, bashire ibirare, bave mu mutego wa mugwanizi yabafashe ngo bakore ibyo agomba. Imana iguhezagire. Kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana. Aha ni bwa buryo bwo gutinya icaha. Ntutongane, ariko akwiye kugira ineza kuri bose, aho buri kuratinya icaha, no kuba uburyo bwo kwigira, no kuba uburyo bwo kwigisha, no kwihangana. Umenye kwihangana, kuko umaze kwihangana uzoba uriko uratinya icaha. Kwihangana no kuvuga iki? Bagututse ntucukurikize igitutsi, bagukankamiye ntucugira iki, bakwanse ntucubanga, bakwivye ntucubwira iki, kuko Satani arashobora kuprovoka. Aguprovotse abagomba gukora icaha. No guhanurisha ubugwaneza, uhanurisha ubugwaneza, abamuhaririza ngo kumbure bishobotse, abaguhaririza ntubijeko, ni Satani yabatumye. Imana ibahe kwihana ngo bamenye vy'ukuri. Twihane, dusubire twihane, bashire ibirare, bave mu mutego wa mugwanizi yabafashe ngo bakore ibyo agomba. Satani yaradutega ngo dukore ibyaha, ko yaduteze rero dusimbe uwo mutego w'icaha. Ico rero nico kintu ca mbere, niyo strategy ya mbere yo kurwanya Satani abadayimoni. Ivyo niba kiba bigisha, bazobigisha ngo senga, isonzeshe, wisonzesha, usenga wisonzeshe, usenga uko ariko kose, uko ugenda kose, uri umunyabyaha, ntaco bivuze, ntaco bivuze. Uba uri kuvomera mu kiva. Banza wihane, banza wihane, uhebe ibyaha n'igisa n'icaha, niho bizoba biriko bigenda neza. Kugira ngo turangize, kugira ngo mumenye neza, mumenyere yuko icaha ari ikintu kibi, naho wosenga ataco biriko birakora, kuko amasengesho y'umunyabyaha asesema Imana. Nudusomere pastor duce turangiza Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16. Yakobo 5:16. Yakobo 5:16 avuga aya majambo ngo
mwaturanire ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Imana iguhezagire cyane. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 murabyumvise neza. Mwaturiranira ibyaha byayo, kwaturiranira ibyaha byayo, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugororotsi, niko nagomba kuvuga, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimaze kuri byinshi mu gikorwa cako. Umugororotsi amasengesho yiwe arafise akamaro, ariko amasengesho y'umunyabyaha arasesema Imana. Nicyo bivuze. Donc strategie ya mbere, uburyo bwa mbere bwo kurwanya Satani, ubimenyere uzobyigisha n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe n'umwuzukuruza. Nico niki nuguhunga icaha. Ibonye icaha uhunge, byagushikiye wihane, watura icaha. Dusenge. Mana data wa twese uri mwijuru, urakoze kutwigisha. Iri jambo si iryanje, ni iryawe, kutwibukije kandi kanatsinda. Waranabivuze ndaduze mu ijuru, ariko sinabasize mwenyene, nzobarungikira umwitsa. Umwitsa ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga umwibutsa, atwibutsa ko dutegereza kugaba, dutegereza guheba icaha n'igisa n'icaha, tugahunga, kuko niwe mutego nk'uko twavyumvise Satani adutegesha. Abantu benshi hano mu isi barigira suri, bamwe bakagenda gusa, abandi bakagira iki, abandi bakihindura, abandi kavuga ko bagomba guhindura ubwo ibitsina wabahaye, bagomba kugira iki, abandi bagomba kugira ibyo uko wabitondetse bagomba kubihindura ukundi. Ariko twebwe abo tumenye ko tutegereza kubasengera, kubakunda, kubafasha kugira ngo bahinduke, ntibadutwara akayombekera, ariko twebwe twazane kuri wewe. Kuko igituma tukiri ngaha ku isi ni ukugira tuzane iminyago myinshi dukura kwa Satani tuyizana iwawe. Nico gituma tukweretse iki gihugu c'Ubudagi, ibihugu vya Union Européenne watuzanyemo. Mana nzima, turabakweretse. Mugabo mbere yuko tubatwere, turakwingiza tubanze tugirire ikigongo, utubabarire. Hariho ibyaha bidukwirikirana, hariho ibyaha bya karonda bidukwirikirana. Turakwirinze tugirire ikigongo, turakwigirinze utubabarire. Umuntu wese ariko aranyumviriza, uramuzi mu mutima wiwe, mugirire ikigongwe, mubabarire, mugirire ikigongwe. Hanyuma uzomushoboze kugira ngo yature icaha kimumve ko n'igisa n'icaha, yidegembye, hanyuma ashobore kuba umwana w'Imana koko, ashobore kurwanya Satani. Urakoze, uragahezagiwe. Ndamenaguye amaplan satanike, amaplan diabolike yose mu izina rya Yesu Kristo, imigabo n'imigambi ya Satani mwemo mbi zose. Kuko Mana nzima, uyu murongo Mana nzima wavuze yuko dutegereza gusengera abagwayi. Turasengera umuntu wese agwaye, umukize mu izina rya Yesu Kristo, umukoreko ahababara, akire mu izina rya Yesu Kristo. Hari imitwaro myinshi muri twebwe. Mana nzima, turakwingiza umutwaro umwe wese, uramuzi, umutabare, umufashe. Hari imitwaro yo mwibanga, urayizi, umufashe, umutabare, udutabare. Natwe Mana nzima tuguheshe icubahiro, utubogeshe amaraso yawe, ya maraso wabira i Golgota, ya maraso wabira ku musaraba, ya maraso yera, ya maraso abohora. Mana nzima, abamarayika bari kumwe baturinda aho turi hose. Turakwinginze utwuzuze mpwemu yera. Mana nzima, twuzuze mpwemu yera, tuvuge nk'abavugishijwe, utwereke Mana nzima, abarota wewe, aberekwa ijambo ry'Imana. Mana nzima, tugume dukura mu gakiza, tuve mu bwiza tuje mu bundi, tureke kuba ibikuri mu gakiza. Nzobukoze. Turasengera n'igihugu cyacu c'Uburundi, igihugu twavuyemo, inshuti n'abagenzi bakizwe, abarundi bakizwe, umukuru w'igihugu umuhezagire, umuha ubwenge buvuye mu ijuru. Niwe mukuru w'igihugu ngaha Mana nzima arongora kino gihugu, n'abo batwarana Mana nzima ubigishe. Mana nzima, turatuye reveil spirituel ku gihugu c'Uburundi, turatuye reveil spirituel ku gihugu c'Ubudagi, turatuye Mana nzima ishengero ryawe rikomeye. Ijambo ryawe waritubwiye Mana nzima
uti nimusenge cane kuko ivyimburwa ni vyinshi. Effectivement Mana nzimenya guhezagirwa ivyimburwa ni vyinshi turabibona, ariko abimuzi ni bake, n'abasenga abigisha bari mu kazu yazi ubafashe. Mana nzima ufise inzira zirenga 1000, birashoboka, turakwizeye. Mana nzima turakwizeye ko ushobora guhindura ibitangaza abantu bagakizwa. Igihe uzoza mu kugenda mw'ijuru, kuzutwara mw'ijuru, Mana nzima tuzosange turi kumwe n'abantu benshi cyane isinzi tutazi, bamenye ko twabasengeye. Iki gihugu c'Ubudage tugitwikirije le sang de Jésus Christ de Nazareth, amaraso yawe atwikire kino gihugu. Mana nzima hatwi réveil spirituel. Mana nzima muri Europe yose bitangaza n'utumiza bibe hano byose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane. amen. amen amen Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yesu abahezagire. Urakoze mukozi w'Imana gushikiriza amajambo. Ibi bintu ni birebire kandi ni vyiza, ni vyubaka. Wewe wihutire ku kibazo kimwe, mbega ko ndi ngaha yoza ubu vyongendera gute, mpagaze neza. Reka turondere, hariho umurongo umwe twarigeze no kuwusoma rimwe ndibaza, muri Zaburi 139, ndabona ari 24. Sinzi ko mwagiye mubona aho nagiye nandika amapasaje biblike twasomye. Ibyo byose turafise ubundi muntu abikora, yitwa Piyo, usanga yabidukoreye. Imana imuhezagire cyane. Iko ndarondera Zaburi 139, 24, ngira ngo niho hari hasoma aya majambo avuga ngo, canke imbere yaho gatoyi, ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncaca umenye ivyiyumviro vyanje, urabe yuko hari inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Ni naco bene data Iyama na Fabrice baturirimbiye. Yesu abahezagire aho muri hose. Mwakoze kuza kugira kigoro. Ndi ngaha, ndi disponible. Kumbure rimwe muragira probleme yo kundonka ku murongo, sige audio, je ndabarondera uko bikunze kose. Hanyuma, we thank Brother Minta for having coming to us. God bless you. Thank you, Pastor. Okay.